Mwaramutse ni Ildefonse Sindayigaya umunyeshure muri Ecole Doctorale de l'Université du Burundi ngarutse kugira ngo tubandanye tuvugana kuri aho twagejeje ku bijanye n'ivy'agateka k'abana. Ejo uheruka twariko tuvuga tuti umwana bamufata nk'umuntu igihe avutse, nivyo amategeko y'u Burundi avuga, igihe avutse akomeye, ivyo bita ngo être né vivant et viable. Ariko ndagarutse gato kugira ngo tubanze tuvugane, mbega umwana ari mu nda yoba ari umuntu, yofatwa nk'umuntu, agateka kiwe kokingirwa canke ntikokingirwa? Twoshimye ko twogaruka kugira ngo ico naco tugihaneko umuco. Nuko kugihanako umuco, ndashima ko tuvugana ko umwibutsa wo mu Kilatini, umwibutsa bavuga bati Nutso mu Kilatini bavuga ngo infans conceptus pronat habitur quoties de commodis eius agitur. Uwo mwibutsa wo mu Kilatini rero iyo bawuvuze batwibukije ko umwana iyo bihuriranye n'inyungu ziwe, uwo mwana afatwa nk'uwamaze kuvuka. Rero aha no kuvuga ngo ntitwoca twirengagiza ko umwana iyo inyungu ziwe bikenewe ko inyungu ziwe zikurikirana, habitur quoties de commodis eius agitur, kuvuga umwana akiri mu nda iyo inyungu ziwe zibaye arizo zikenewe. Uyu mwibutsa abayatini ukoresha kenshi ikunda gukoresha mu gihe ariko baravuga ibijanye n'itorano iyo bishitse ko se umwana apfa, umwana ari mu nda nawe nico gihe uwo mwana bamuharura mu bandi bana nubwo aba ataravuka. Aha rero no kuvuga aha n'akarorero kamwe mu bijanye n'itorano aho umwana ataravuka afatwa nk'uwamaze kuvuka. Saho honyene ni ukuvuga aka n'akarorero katwereka mbega umwana iyo ataravuka afatwa mu ruhe rwego. No muri rusange iyo hageze nyene ko baraba se w'umwana ngo ninde, ni miyi mpamvu mu vy'amategeko y'u Burundi barabizanye. Aha murabona ku itegeko rigenga ingo n'imiryango ry'u Burundi, aha murabona shatona neza decret wa numero, kuvuga itegeko rigenga ingo n'imiryango mu Burundi mu ngingo yaho y'196 ya twahereye ko turaza mu kanya, iravuga ngo turabe twasome tuhabona, iravuga ngo l'enfant conçu pendant le mariage est légitime à faire le mari de sa mère. Et présumé conçu pendant le mariage, l'enfant naît depuis le 180e jour du mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution du lien conjugal. Ni ukuvuga haba ariko baraba umwana igihe bikenewe ko amenyekana se wiwe. Umwana yatwawe inda, ni ukuvuga umwana ari mu nda, se wiwe ni umugabo wa nyina. Aha n'akandi karorero aho bari bashatse kwerekana ngo umwana ninde, ariko biragomba ko mu kumenya ngo ibyo tuzovuga ejo twaravye ingingo ya 2 yo mu itegeko mpuzamakungu, iyo mu itegeko rya Afurika rigenga agateka k'abana, ku ngingo ya 2 niho bavuga ko umwana ni umuntu yavutse ariko akaba atararenza imyaka 18. Ariko birangombwa ko ngaha mu mategeko y'u Burundi turaba mbega koko umwana mu Burundi bijyari umuntu aba umwana. Aha niho duca turaba mu mategeko y'u Burundi, mategeko y'u Burundi tuca turaba muri rya tegeko rimwe twariko turaraba rigenga ingo n'imiryango, turavye ku ngingo ya 88 yo muri tegeko bavuga mu bijanye n'ibyo kwabirana. 21 révolu et la femme ava 18 révolu on peut contacter mariage. Aha rero kaka gace ka kabiri, aka gace ka kabiri kavuga ngo néanmoins le gouverneur de province peut accorder dispense d'âge pour les motifs graves. Rero no kuvuga umwana umukobwa atarakuze imyaka 18 cyangwa umuhungu atarakuze imyaka 21, aha ni cerekana yuko aza gufatwa nk'umuntu mukuru. Umwana iyo akwijije imyaka, umuhungu iyo akwijije imyaka 21 cyangwa umukobwa iyo akwijije imyaka 18. Mbere ngaha ho murabona turaze ngaha ku ngingo 89 yo muri la femme qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité ne peut contacter mariage sans consentement de leur père. No kuvuga abana batara aha kwaka kanwa akace ka kabiri, kuvuga umwana ikaraba mukuru ashobora kugira ubukwe. No kuvuga aha tuba turiko turabika umwana si ukuvuga yuko umwana ari igikoresho c'abavyeyi, si itunga ry'abavyeyi, ariko ku neza yiwe abavyeyi baragomba gukurikirana uko umwana w'anavyaha by'u Burundi
iryo tegeko mpana ry'ibyaha ry'i Burundi naho nyene baramenya bati mbega umwana ni iki, ariko rero duca turaba mu itegeko mpana byaha ry'i Burundi hari aho babivuga uravye ku ngingo zo muri iryo tegeko mpana byaha ku ngingo ya 28 muri iryo tegeko mpana byaha baravuga yuko umwana ari munsi y'imyaka 15 ibyaha akora yabikurikiranwa. Ariho ku ngingo 29 acavuga yuko umwana ari hagati y'imyaka 15 na 18 ibyaha akora hari ukuntu bategekanya mu mategeko umwana abihanirwa. Iki nayo ndakigarutse ko kugira ngo tumenye tuti mbega koko umwana ataragize imyaka 18 yokurikiranwa ariko uko yokurikiranwa uri hagati y'imyaka 15 na 18 yokurikiranwa ariko agakurikiranwa mu buryo buri special bigeranije nuko uwundi mwana yokurikirana. Rero ahantu arinshimye ko buri munsi tugaruka tukamenya tuti mbega umwana aza gufatwa ryari. Ngarutse kuvuga yuko umwibutsa bavuga mu kilatini bakavuga ngo infants conceptus pronato abetur quoties de commodis eius agitur, nuko uwo mwana akiri mu nda iyo bibaye ku bw'ingo ziwe uwo mwana nawe afatwa nk'uwamaze kuvuka. Ni ukuvuga ibyigwa tuzokurikirana ni ibyo gufata umwana kuva agisamwe inda. Aha tuzoraba nk'iyo umuvyeyi umumama w'umwana afise inda mu nda afunzwe uwo mwana yofatwa gute, uko umwana akurikira ibyo byose biba byo kugira ngo turabe umwana akiri mu nda uko yofatwa. Tuzoca tubigendura tubigeze kuri ya myaka 18 kuko ibyo tuzisunga amategeko mpuzamakungu agenga agateka k'abana n'itegeko ry'abanyafurika amasezerano y'abanyafurika agenga agateka k'abana. Murakoze cyane ko mugiye gukurikirana kuri YouTube izi nyigisho. Tuzobandanya tugerageza kugira ngo turabe uko turonka icyo dusangira kugira ngo abana agateka k'abana kagarukirwe. Murakoze. Yari yitwa Francis Ndayigaya, umunyeshuri mu by'agateka k'abana muri Ecole Dr. Fari de l'Université du Burundi.